uyu munsi abantu benshi bararira Imana, turarira Imana, nanjye ndishiramo, ariko Imana yaza kutugendera ikaturaba igasanga by'ukuri ntituyikunda, by'ukuri ntidukora uko ivuga, kuko Imana irashaka ko umuntu yubaha agatinye n'ijambo ryayo. Haleluya, haleluya, tugashira mu ngiro ijambo ry'Imana. Ikibazo uyu munsi no kwishurwa bigorana, nuko dukora uko Imana idashaka, nuko tugenda uko Imana idashaka. Ariko bakunzi bahore CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, nagira mbanze ni excuse ijwi ritameze neza, nari maze iminsi ngwaye ka grippe, mwihanganire rero ijwi risaraye. Hanyuma ndabasaba kandi ngo dutangure dusenge, twishire mu biganza vy'Uhoraho. Tuje imbere yawe Mwami Imana tuguhimbaza, tuje imbere yawe Mwami Imana tugutazira, kuko nta kindi ukwiriye Imana, nta kindi ukwiriye. Ubereye gushimwa n'abo waremye, ubereye gushimwa n'abahungu n'abakobwa bawe wagiriye neza, ukemera guha umwana wawe Yesu Kristo ngo yemere kuja mu gishingo cacu kugira ngo arokore ubugingo bwacu ntibugwe mu mahonero. Nta wundi yadukorera, yari kudukorera nk'ivyo atari wewe, kandi nta n'ubundi yemeye atari Kristo. None Mwami wanje, nje ngushira hejuru, urabereye gushimwa Mwami, urabereye kunenahazwa kubw'urukundo rutangaje wadukunze, wadukuye mu rupfu udushira mu bugingo. Ibyo bihimbara imitima y'abakumenye kandi bakakwizera. Ndanenahaza n'umufasha mwiza wadusigiye Mpwemu Yera, uyo nawe nta kindi akora, aduhora hagufi, aduhora twigisha, adukomeza, aduhishurira amabanga y'ijambo mw'ijambo. Mpwemu Yera n'uyu mwanya ndakwimitse, ngwino bane natwe, ngwino turongore, ngwino dushoboze kumva no gutahura urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo. Imana iradukunda kandi yabitweretse kuva kera. Uyu munsi ntidukwiye kuyikekeranya, kuko n'uyu munsi iracadukunda, ko yarabivuze neza ko itazokwigera itureka n'umunsi umwe. N'umuvyeyi mwiza adukunda kandi akatwitwararika muri vyose. None ndakwihaye Mpwemu Yera, ngwino ufashe, ngwino ndongore, kugira ngo ngire ico ntanze, kuko jewe ntaco mfise no ubwoko bw'Imana, ariko wewe urazi inzara abana b'Imana bafise, urazi n'inyota bafise. Rero umwe wese umuhaze. Urakoze kuvyumvise kandi ko wemeye kubikora, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ndashima Imana cyane, kuko Imana yacu ni Imana nziza, ni Imana idukunda, Imana iturindira mu buntu bwayo. Ko ibujya umuntu yagenda araba ibintu ahura navyo ni byinshi cyane, ariko ukabona Imana igenda itabara abana bayo uko bukeye n'uko bwije. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga yuko Imana ntitoranya ku butoni. Imana yacu ni Imana idatoranya ku butoni. Iyo uyikunda, iyo uyisenga, iyo uyironderana umwete, n'ukuri irakwiyereka. Nta muntu n'umwe Imana ishobora gutera umugongo ayirondera. Kenshi biratugora, ugasanga rimwe na rimwe turacitse intege, ugasanga rimwe na rimwe isi iradutwaye, ubuzima buradutwaye, ugasanga tugiye kure y'Imana. Ariko yoyo n'umwizigirwa. Nukuri nagomba kuza mbwira umuntu wese mu Imana yacu n'umwizigirwa. Reka turabe umugabo atari yemewe no kwemerwa, ariko kubera umutima wo kurondera Imana, ugukunda Imana, Imana irahaguruka, iramwiyereka. Kubera umutima Imana ibonye
uyu mugabo afise. Dusome mu byakozwe n'intumwa igice c'10 turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'8. Haravuga ngo umumarayika yereka Korneliyo. I Kaisariya hari umuntu yitwa Korneliyo, intwazangabo y'abasoda bo mu ngabo zitwa abataliyani. Yari umuntu yubaha Imana akayitinya n'abo mu nzu iwe bose. Yarafasha cyane abagowe agasenga Imana ubudasiba. Abona yeretswe imbona nkubone umumarayika w'Imana yinjiye iwe hari nk'isaha 9 z'umurango. Aramuhamagara ati Korneliyo, nawe amukanurira amaso afise ubwoba. Aramubaza ati nikiga mwami? Aramwishura ati ugusenga kwawe n'ubuntu bwawe vyaduze biba ikibutso imbere y'Imana. None rero tuma abantu i Yopa utume ko umuntu witwa Simoni ari we Petero. Yatse indaro kwa Simoni umuhinguzi w'insato. Urugo rwiwe ruri hande y'ikiyaga. Umumarayika bavugana amaze kugenda, Korneliyo ahamagara babiri bo mu bashumba biwe n'umusoda yubaha Imana wo mu bamugendanira. Ahejeje kubiganira byose abatuma i Yopa. Amen. Ikintu kimwe natahuye muri iri jambo ry'Imana, kugira ngo Imana inyiganyige ku ntebe yayo ihaguruke, nasanze hari ico kintu wakoze. Hari ikintu uba wakoze kigakora ku mutima w'Imana. Haleluya. Hari ikintu uba wakoze hanyuma Imana ikavuga ngo n'ukuri ibi bintu sinshoboye kubyihanganira. Ikintu ca mbere nabonye kuri uyu mugabo cyatumye Imana ihaguruka, kuko mumva yari umunyamahanga. Ubundi ubwoko bw'abayuda nibwo Imana yemera. Uyu ngo yari umunyamahanga, nta masezerano yo kubona Imana yari bwabeho, nta bari bafise. Ariko Imana iraba umutima w'uyu mugabo iravuga ati wapi, ati ndaca mu cyagezwe manuke gutaba kwiyereka uyu muntu. Haleluya. Umviriza ikintu nacantangaje ngo Korneliyo yumve ivyamuranga. Hari ibintu nabonye vyamuranga ngo yari umuntu yubaha Imana. Haleluya. Yari umuntu ngo yubaha Imana cyane. Urumva umuntu yubaha Imana ko afise agaciro gakomeye imbere y'amaso y'Imana, ngo yari umuntu yubaha Imana. Rero biragoye ko Imana yonyiganyiga ku ntebe yayo utayubaha. Kandi n'umuntu igihe utamwubaha, igihe umufata uko ugomba, byogorana ko kugirira neza. Ariko iyo umuntu wubaha umuntu ukamucira bugufi, urumva biramworohera, biramuryohera kukugirira neza. N'Imana yacu rero igihe uyubaha biroroshe kwikugirira neza nawe. Haleluya. Ituruwe ngo kandi ngo yatinye Imana. Urumva urashaka kuba wubaha umuntu ariko utamutinya. Ariko Korneliyo ngo yubaha Imana kandi akanayitinya. Haleluya. Kwitinya no kuvuga iki? Ukuvuga ko ijambo rivuga. Korneliyo yakora uko. Ni kenshi uyu munsi ubona abantu turavuga ko dutinya dukunda Imana. Urumva? Kandi nivyo abantu benshi vrema barakunda Imana, ariko ugasanga ntibayitinya. Basanga gukora icana cyo bimubwiye. Ijisho ry'Imana umenga ntiharaho ritabona. Ahubwo ugasanga abantu aho gutinya Imana batinya abantu. Ugasanga umuntu arakubwira ati ibintu bikora imbere ya pastori, ati nta pastori atambona ntaco. Pastori
canke abakristo musengana umurongozi wawe ariko uri hirya yiwe ukumva nta ngorane, ariko Koruneliyo wewe ngo yakunda yakubaha Imana kandi akongera akayitinya. Haleluya, kuko yarazi ko ijisho ry'Imana ribona hose. Ikindi cyamuranga Koruneliyo urumva ko yari umuntu yakundishije Imana abantu bo mu nzu yiwe. Haleluya, ijambo ry'Imana ryari bitubwiye ngo umuntu yubaha Imana ngo agatinyana n'abantu nabo mu nzu yiwe bose. Nabo mu nzu bose yari yarabatoje indero nziza. Hariho n'abantu bona yumva kijijwe birakwiye, yumva agendana n'Imana ni sawa, nta mutwara afise, nta sengera abo mu rugo rwiwe, ntababwira ubutumwa bwiza, umva nta ngorane, ariko ngo yari yaratoje nabo mu nzu yiwe gutinya Imana. Haleluya. Ikindi cyamuranga yari umuntu ngo afasha abantu. Urumva ngo umuntu yubaha Imana akayitinyana nabo mu nzu ye bose, ngo yafasha cyane abagowe. Urumva Koruneliyo yari afise ibiganza bitanga. Koruneliyo ntiyashobora kwirengagiza umuntu amerewe nabi. Rero ukaba ubona wewe uyu munsi uri umuntu udashobora kugira impuhwe, ngo ugirire impuhwe abantu bamerewe nabi, nukuri hari icyo ubuhajije. Haleluya, hari icyo ubuhajije, kuko Imana nayo yaratugiriye impuhwe, itanga umwana wayo, kuko yararavyaho umwana w'umuntu ngene arushe, ngene azogwa mu mahonero. Urukundo rw'Imana rurayirenga, itanga umwana wayo, natwe urwo rukundo radusaba. Haleluya, ngo dufasha aboro, dufasha abamerewe nabi. Haleluya, haleluya. Ikindi ngo yari umuntu akunda gusenga. Amen. Ngo umva agasenga, so gusenga gusa, ngo yasenga ubudasiba. Hariho umuntu ashobora gusenga kuri eglise ngaho hari amateraniro cyane kwa Mungu gusa, ariko Koruneliyo we ngo yasenga ubudasiba, no kuvuga ko ni iminsi yose gusenga bwari ubuzima bwiwe. Haleluya, gusenga bwari iki? Bwari ubuzima bwiwe. Ngaha rero umva Imana imaze kubona ibyo bintu byose bya Koruneliyo, aravuga ati uyu muntu ni gitangaza. Haleluya, acarumwika marayika wiwe ngo araza atangura kumuganiriza, ngo aramubwira ati Koruneliyo tumako, reka dusubire dushake tunasome. ngo bona yeretswe imbona nkubone umumarayika w'Imana yinjiye iwe, ngo hari nk'isaha 9 z'umurango aramuhagarara imbere, ahagarara imbere ya Koruneliyo, ngo nawe ngo aragira ubwoba. Haleluya, ngo aramubaza ngo ni iki ga mwami? ngo aramwishura ati ngugusenga kwawe. Haleluya, ugusenga kwawe ngo n'ubuntu bwawe ngo vyaduze bibicibutse imbere y'Imana. Mbega wewe uyu munsi icibutso coshobora kuba imbere y'Imana ni giki? Ubona hari icibutso ufise? Urumva kugira ngo Imana igire icikoze kwa Koruneliyo, hari icibutso kihari, byabaye byinshi imbere y'Imana. Amasengesho ya Koruneliyo yabaye menshi, guca bugufi kwa Koruneliyo byabaye bidasanzwe mu maso y'Imana. Ibikorwa byiwe byiza byabaye munima. Haleluya, Imana bituma idashobora kwihangana. Amen. Ikimubwira rero icyo akwiye gukora, haleluya, kugira ngo yambike ubushobozi bw'Imana. Iramubara yatumviriza, tuma abantu bagende guhamagara Petero. Haleluya, azamurambike ko ibiganza kugira ngo buzure ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Amen. Bantu b'Imana, nasanze ibintu by'Imana ntibipfa kwizana, ntibipfa kwizana. Hariho ikiguzi umuntu arinda gutanga. Mbega wewe usenga kangahe? Mbega wewe ibikorwa bya bimeze gute?
mbega byose ubona bikwiye kuza kuri wewe wenyene cyangwa ibyo yaguhaye yabiguhaye kugira ngo bishobore kuba inyungu y'abandi n'inyungu y'Imana. Haleluya. Icahagurukije Imana ku ntebe yayo ikagira icikoze kwa Koroneliyo, mwumvise ibyo yakoze, mwumvise inyifato yiwe, mwumvise umutima wiwe. Uyu munsi abantu benshi bararira, Imana, turarira Imana, nanjye ndishiramo, ariko Imana yaza kutugendera ikaturaba igasanga by'ukuri ntituyikunda, by'ukuri ntidukora uko ivuga, kuko Imana irashaka ko umuntu yubaha agatinya n'ijambo ryayo. Haleluya, haleluya. Tugashira mu ngiro ijambo ry'Imana. Ikibazo uyu munsi no kwishurwa bigorana, nuko dukora uko Imana idashaka, nuko tugenda uko Imana idashaka. Ariko Koroneliyo ivyo yakora Imana byarayankiye. Daniyeli ngo afata iminsi 21 yo gusenga, asengera ubwoko bwiwe. Haleluya. Ngo agifukama Imana iravuga ati, ibwira marayika Gaburiyeli ati nyarukana inyishwa kumukundwa wanje Daniyeli. Daniyeli ntiyasenze iyo minsi 21 kubera yabonye ku gihe cy'ubwoko bwe ko butaha kigeze, ariko bwari ubuzima. Haleluya. Bwari ubuzima, kuko mwibuke ko n'igihe bagomba kumudodobereza abo bakorana baravuze ngo uyu mugabo ngo nta hantu na hamwe dushobora kumufatira, ngo dushobora kumuronka, ngo ni ku Mana yiwe. Haleluya. Ngo niho honyene dushobora kumuronka. Baca baraba ikintu bozana cotuma ngo haba kiri kintu gisengwa atari Imana, kuko bari bazi ko iryo kosa adashobora kurikora. Haleluya. Ngo murazi ko bashinze itegeko ko basenga umwami gusa, igishushanyo cy'umwami. Ariko Daniyeli aravuga ati ibyo kunda ngo aguma asenga uko yahora, ngo amadirisha ngo yagumye yuguruye. Ntiyanavuze ati reka ninyegeze nsenga nugaye mpindura uko nasenga, ngo yagumye yuguruye amadirisha ko myasenga kwakuye baramubona. Umva bwari ubuzima. Rero nawe uyu munsi kenshi dukunda kuja gusenga ariko byayangaye, kenshi dukunda kwegera Imana tugakora ibyo Imana ishaka kubera ibintu byamaze gupfa. Ariko murabona ko aba bagabo b'Imana ubuzima bwabo umva imyifato yabo niyo nyene nubwo buzima bwabo, aho bari hose mu gihe cyose, imvura igwa, izuba ryaka, ubukene bwabaye, inzara yabaye, ingwara zabaye, ubuzima nubwo bari mu munezero, bafite akazi keza, bahiriwe, banezerewe, ubuzima bwabo bwagomye uko. Uyu mugabo Koroneliyo murumva ko ngo yari umugabisha w'ingabo, yari akomeye, ubundi ntacyo yari abuze, ariko ngo yakunda Imana, agatinya Imana, agatoza abo mu rugo rwe kubaha Imana, agasenga ubudasiba kandi akagira neza. Oh, haleluya, haleluya. Urumva ibyo bintu byamuranga. Rero nawe ukaba ugomba kuba inshuti y'Imana, Imana igahaguruka ku bwawe. Kora nk'uko aba bagabo bakoze, uzobona ugutabagwa kuhoraho. Mana Data rwera byose uri mu ijuru, uhimbazwe nyaguhoraho, ushigwe hejuru. Kuyu munsi watugiriye neza ukaba duhayira ijambo, tuboneramwe abagabo b'intwari, abagore bakoze ibintu bitegegwa bituma bakora ku mutima wawe, nawe ntivyagukundira kwicara utabatabaye. Uragahezagirwa Mana, watugiriye neza, ntaco utakoze kugira ngo umwana w'umuntu ntazaronke ico yireguza niyashika imbere y'intebe yawe.
nemerera inyota igwire mu mitima yacu yo gusenga, inyota igwire yo gukora ibyiza, inyota igwire yo gutinya Imana no gutinya ijambo ryawe. Uzoba ukoze wa Mana we. Ndagushimiye kandi ndakurinahaje. Icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.